no kuvuga ko equipe ya Al Ahly isa 12 z'umugoroba barakira equipe ya Mamelody Sundowns. Match yari muri Afrika y'Epfo, Mamelody Sundowns yaranganje gusa kundi na Al Ahly. Mu gihisa zibiri z'ijoro Pyramids bakiri Orlando Pirates. Muri South Africa Orlando Pirates yaranganje gusa kundi na Pyramids. Ego. Boni inkino ziza kuba zikomeye cyane Eddie. Muri no CAF Champions League. Bivanye nuko iyi migi yose yo muri South Africa bivanye n'ingene novuga ngo yagiye yiyuba. Ibaze ibihugu bibiri haba muri CAF Champions League haba muri CAF Confederation Cup nibo bariko baragira iki nibo uno munsi bitwe ko bayoboye Egypte hamwe na South Africa. N'ubundi dukomeje kuvuga ngo hano ku mugabane wa Afrika amahiganwa yitwa yuko arabiri Egypte Premier League hamwe na DStv Premier League ari muri South Africa. Muri South Africa ni amwe mu mahiganwa akomeye cyane hano ku mugabane wa Afrika. Uravye ingene imigwi yitwara mwizi nkino za CAF Champions League ndetse na CAF Confederation Cup. Uravye abakinyi baba bafise uravye donc uravye ingene ba spendinga kukijanye no kwitegurira izi nkino. Ubona yuko umusaruro wose bagera ko ari wa musaruro baba bakoreye. Ni Al Ahly ugiye kuraba nyuma yo kuvana ubusa ku bundi uyu munsi baza kuba biteze navuga ngo ikijanye n'intsinzi yo mu buryo navuga ngo buvuye kumumenyereza. Bafise abakinyi bagiye batandukanye bakomeye ariko batigeze bagira ico bafashije mu rukino rwa mbere kuko nta warazi yuko equipe yitwa Al Ahly umumenyereza Marcel Colel yoshobora kuyizana mu mukenyero wa 4-3 mu gihe equipe novuga ngo yabuze defense igira hagati heza. Babura icitwa shoot on target aza kuba baronka zitatu. Uri kurakina no mugwi witwa Mamelody Sundowns witwa yuko uri kurarondera ibitsindo possession ugeze kuri 27. Nyuma yaho uri Al Ahly twabonye habuze gato ngo kugwemwo n'umugwi witwa Al Hilal Omdurman no kiramwagira umugisha Jean Claude Musauza. Ufise abakinyi bagiye batandukanye bahora bagufasha mu kijanye n'iki mu kijanye no gukomeza umugwi wawe no gutanga performance nziza. Nabonye wingers Kalim Fuadi afise ikibazo. Nabonye Lada Slim afise ikibazo nawe numwe mu bakinyi muzi uko bakomeye. Ndanabona n'umukinyi akina ku ruhande rw'imero zitatu Yahya Atiyat Ara nawe afise ikibazo. Ukongera yuko kandi bafise n'imvune y'umusore nemera cyane azwi ku izina rya Karim Erdebes. Izo zose n'imvune zishobora gutuma ya performance ya Al Ahly idasubira kugenda neza. Wagaruka ukavuga ngo mbega hamwe vyosaba yuko Al Ahly igira kubakinyi novuga ngo bafise imyaka myinshi kugira ngo ize kubikuramwo Mamelody Sundowns yo koresha. Al Malauli numwe mu bakinyi yagerageje kugaruka ndetse agenda
ashiramwe akantu ka experience mu mugwi witwa Al Ahly. Uyu mugabo nibaze yuko mumwibuka numwe mu bavetera bakinye champion y'igihugu ca Egypt ndetse ari no mu bavetera nibaze yuko batunze amafaranga atari make bagiye bakina mu mashampiyona nga anye ku mugabane wa Afrika. Ni kimwe mu bintu cabahaye inguvu kubona ari karafasha Al Ahly. Murazi yuko mu ntango za champion muri Egypt Al Ahly batari batanguye neza ariko kuva garutse bigenda neza. Bwa nubundi nkagaruka ngasurinya kare akana kubura Kalim El Debes, ukabura Yahya Atiyahala, ukabura Wingers Kalim Fuad, ukabura Rada Srim, ukabura Itiat Ala n'abandi bagiye batandukanye. Ni kimwe mu bintu bishobora gutuma nubundi imbere ya Mamelody Sundowns biri motive club ya Patrice Motsepe utwara CAF cyangwa umugabo atwara CAF biba bigoye ko ushobora kubakuramwe. Umugabo ari kindi kintu novuga ngo home advantage. Al Ahly ni bamwe mu bagabo nabonye bazi gukoresha ikintu kijanye na stade yabo kurusha indi migwi yose yo mu gihugu ca Egypt. Hari match zimwe nagenda araba za Pyramids, za Cleopatra, imigwi itandukanye yari ya mu gihugu ca Egypt, ukabona yuko byukuri niba wosaba umugwi ukoresha akantu ka home advantage neza, ntabwo uvuga Cleopatra, ntabwo uvuga Pyramids, uravuga Al Ahly kuko bonabonye bararenza abafana 70,000 ku bibuga kira match. Muri abo 70 nagerageje gukora ibiharuro nsanga abafana hafi 38 niba abandi baba bafise amarangi, sanga hafi barenga 12,000 niba abandi bazana amatara muri stade. Uvuga ngo ukina na Al Ahly kuri stade yabo ni nkaho ugiye guhura no mugwi witwa Borussia Dortmund ariya ku mugabane wa Burayi. Hanyuma Mamelody Sundowns novuga ngo bankubise surprise mu rukino rwa mbere. Ekipe yari ifise icitwa possession ya 74 inyuma yo kugira possession ya 74 urukino rwari gugaye cyane. Credit to Al Ahly kubera ko bobo banarose izo shoot on target zigera kuri zitatu. Mugabo ngenda mu biharuro ndiyumvira kubera ko Mamelody Sundowns bobo barose shoot on target imwe kandi bari bafise possession ya 74. Ngo ntabwo bakoresheje home advantage neza ngo bakoreshe neza public iri South Africa. Surtout yuko novuga ngo bari banarushe buriya novuga ngo harakantu mu Kirundi bavuga ngo umwaku basa nabagize umwaku kubera ko bagiye kwambikana no mu gwitwa Al Ahly baheruka kutwereka derby iryoshe cyane bakinye no mu gwitwa Orlando Pirates ndetse Orlando Pirates yarigenjeje neza imbere yabo. Ivyo vyose bikaza gutuma uno mu gwitwa Mamelody Sundowns za ntege twari tubazi ko bwa bushobozi twari tubazi ko kwa gutera mu igori byaragabanutse imbere y'umugwi witwa Al Ahly. Iwabo bagira shoot on target imwe possession ya 74. Hayoba uno mugwi uzwi ku izina rya Al Ahly bavuye mu gihugu ca Egypt bavana possession ya 27 babazibira neza bava South Africa bavuga ngo tuvuye la Cap de Bonne Esperance tugiye Maghreb hirya ikiyaga gitukura tuzobazana munsi ya Mer Mediterane tubakubitireho kuko nitwe dukoresha wa advantage neza inyuma ya club yo mu gihugu ca Maroc yitwa Raja Casablanca. Ndagaruka ku kindi nimba Tembazwane aza kuba yagarutse mu mugwi witwa Mamelody Sundowns avuye mu mvune biraza kuba bibafasha kuko numwe mu bakinyi twabonye numukinya kina hagati afise beaucoup de creativité shange ashobora kurema ubwo buryo. Hari ukuntu gira ngo muri Manchester City ukavuga ngo nabonye Kevin De Bruyne, nkaja muri Real Madrid Toni Kroos agikina ukampa na Toni Kroos, nkaja muri Manchester United ukampa Bruno Fernandes. Ati ivyo bintu biramfasha cyane igihe mugendo mumenyereza yifuza ba milieu ditere novuga ngo bakrea uburyo bwishi bwo gushobora kugira iki bwo gushobora gutsinda. Karagaruka ku iki kintu hari ukungene jewe nshobora gutandukanya abakinyi ku bantu muri ko muradukurikirana nka Pedri muko kwezi kwa kane match zine 0-B 0 passe decisive. Mugabo inshuro zibiri muri zo match zine yatowe nk'uwaranze urukino. Nuvuga ngo burya ntushobora gutwara igikombe
utarose izo passe decisive utagize iki utarose ivyo bitsindo mugabo no kurwo rugendo rugeze ku gitsindo rukugeza ku izo passe decisive ubwirizwa kuba ufise wa mukinyi aremereye hagati mu kibuga ashobora gutanga amapasi ari clé ukaba ufise n'abandi bakinyi bazi gutanga passe decisive aho rero niho mbonera umugwi witwa Mamelody Sundowns uza kuba urushiriza cane umugwi witwa Al Ahly n'ubundi murabona yuko nico cafashije Mamelody mu rukino rwa mbere bafise abakinyi bazi ikintu bafise urukino gwabo solidarite bafise ukungene bahererekanya imipira abantu muri South Africa murorera inkino zuno mugwi murakibona kugaruka rero tembazwane biraza kuba ari ibintu bimeze neza hanyuma defense yabo defense ya Mamelody Sundowns ni defense hano ku mugabane wa Afrika idakunze guhuzagurika mesherizami jewe novuga ngo uno mugwi wo muri South Africa hari ikintu watweretse imbere y'ino migwi yo mu gihugu ca Egypt ku mugabane wa Afrika tutakuze tubona canke tutari tuniteze kuzobona yaho umugwi wabirabure kuko jewe ndibuka nk'amakafu nk'amakafu Confederation Cup nagiye nkurikirana za 2013 za 2012 abantu bagende babikurikirane babirabe ndibuka yuko umugwi wigeze kugerageza kuduza izina wabirabure yari Plateau United ukongera ko umugwi witwa Enyimba uwo mu gihugu ca Nigeria ukongera ko imigwi igiye itandukanye yo mu gihugu ca Senegal hamwe na za Burkina Faso yaragerageza mugabo nta mugwi numwe wari bwahagarara imbere y'umugwi witwa Al Ahly umugwi ufise ibikombe byinshi byo mu gihugu kurusha undi mugwi wari wose ku isi kuko Al Ahly buriya ni wa mugwi wa mbere mwino migwi iri professionnel ufise ibikombe byinshi watwaye byo ivy'indani mu gihugu babirusha Real Madrid babirusha umugose wo muri Amerika babirusha umugose w'Uburayi babirusha umugose wo muri Aziya bakabirusha umugose wo nga muri Afrika kivuze ngo iyi club ushoboye kwizibira ubuyitesheje umutwe kuko uvuze ngo usatire nayo ikagusatira yona gutsinda mugabe ikintu yisanga ijana ku mugabane wa Afrika nuko izi gusatira ikabizi no kuzibira mu gihe rero novuga ngo Mamelody Sundowns mufise umunyezamu mwiza muri kane yaheruka akabarowe munyezamu novuga ngo yaranze kandi atanatwaye na kane yari kumwe na South Africa nibaze yuko muvyibuka akoramwe penalty zigera kuri zitatu akaba n'umunyezamu wa mbere ava ku mugabane wa Afrika akaduga hariya mu bihembo vya FIFA kandi atigeze akina no ku mugabane wa Burayi mwizamu bameze neza defense imeze neza nko mu match zitatu Al Ahly iheruka gukina n'umugwi witwa Mamelody Sundowns bigaragara yuko Mamelody Sundowns babaye aba unbeaten muri izo match ugaragaje kuraba Mamelody Sundowns intsinzi zine kunganya inshuro zine ikintu rero gikunda kugora Mamelody Sundowns nuko ya away challenge kwa gutsindira ikayiro birakunda kubagora bakunda guhura na difficulté mu bijanye na ya possession bagira bari South Africa imbere y'imigwi yaho ndetse bakanakunda no kubura gutsinda bageze imbere y'izamu ry'umugwi witwa Al Ahly iyo bari ikayiro ni rukino ruza kuba rukino novuga ngo ruza kuba rukomeye bigoye kuvuga ngo ni naka ashobora gutsinda ni match iza kuba ikomeye bien sûr kuko wanashima ugereje kuraba ni just like final kuko nivyo bari muri demi finale mugabo hano uraza kuva uja muri finale encore une fois nta score y'umutekano cyangwa se nta gitsindo na kimwe umugwi wa Mamelody Sundowns wavanye muhira muri match are imbere y'ino equipe ya Al Ahly nimwe mu migwi novuga ngo bavuga ko bati ni wanashima ni derby yo muri Nord vago yo mu buseruko bwa Afrika ako ni baitwa North South Derby sivyo North South Derby ariko je préfère que une équipe à la il favori kwa rono rukino happy ikintu kimwe wanabigarutse ko neza muri statistique
kintu kijanye n'uburyo muri match bagiye bameze hariya muri South Africa. Ni ekipe gibura pado mwedo 5 zabo kandi bagira ko Al Ahly bazira mu rukino rwa mbere. Mugabo genda urabye nivyo ekipe ya Mamelodi Sundowns batembereje umupira ino ekipe ya Al Ahly. Mugabo Al Ahly ugereje kuraba zimwe bitwa occasion de but, shots yaba on target cyangwa se off target barushije ino ekipe ya Mamelodi Sundowns. Ikindi naco iyi turi kuvuga ni Al Ahly, iyi turi kuvuga ni ekipe imenyereye iri ntego rya Champions League. Iyi turi kuvuga no mugwi nko bivuze wa mbere ku isi ufite ibikombe byinshi toute compétition confondue. Tuvuze un club de football qui a beaucoup de trophées dans l'histoire. C'est bel et bien équipe Al Ahly. Bado banyegiputa bafise ukungene bazi gukoresha icyo no kwita home game gusumbuko bano abanya South Africa babizi. Kindi naco guhera muri ekipe hejuru ukamanuka gushika hasi bamenyereye uburyo zino nkino zikomeye zitegurwa. Nivyo ni mbere y'umuguri kuraza umeze neza bita Mamelodi Sundowns. Bien sûr nao bideha kuvuga ko inyuma ya Al Ahly uno munsi dufise indi ekipe bita Mamelodi Sundowns ikomeye, ariko uburyo batakaje muhira bwo kubyaza umusaruro ni muri buri gitsino kimwe cyari gikwiye kukijana muri inde muri Egiputa, kuko twanabonye ni ekipe iriki imvugo buro boro ita concentration mugabo idatumurindi wico no kwitinzizana niko ndavuga ekipe ya Al Ahly. Rero le fait ko iza kwera mu Misiri ukacura n'ibiharo vyavuye muri match are muri South Africa, ibi ndikone ekipe ya Mamelodi Sundowns nta mahigwe bo ni match aza kwa mu guhangana. Mugabo no ekipe Al Ahly iratanguza igitsindo, match taratanga nuko ndakubivuga ifise igitsindo mu izamu rya Mamelodi Sundowns. Ivyo Mamelodi Sundowns bakina kandi bareka pa break ku kigombora hama match kabananye ryo. Mugabo ino match Al Ahly kuba muhira iratanguranye igitsindo, match za gutanga afise igitsindo Mamelodi Sundowns baza kwirukanko baza kugombora kwino ekipe ya Al Ahly ni match za kuyitorosha. Reka ngaruke ku iki kintu tunayive ko twigire muri Pyramids. Katugaruke ku iki kintu eti ni keshi dukunze kubona inkino za Orlando, Mamelodi, Al Ahly, Pyramids, Laja, USM n'indi migwi itandukanye. Mugabo ku bantu navuga ngo bakurikirana neza umupira ngaho ku mugabane wa Afrika, usibye ikintu citwa home advantage, umugwi witwa Al Ahly nababwiye ukoresha neza, simbona ikindi kintu kidasanzwe bashobora kwerekana imbere y'umugwi witwa Mamelodi Sundowns, kuko nabivuze motivation n'ama equipe abiri asa n'ari ku rwego rumwe. Ikindi naco head to head ubona yuko muri match 17 inkino 5-5 indwi bose novuga ngo basa nabanganije. Aha rero attention ni za match zibwirizwamwo kubamwo game mind nyinshi, kuko yaba Al Ahly bageze muri finale bavuga ngo dufise amahigwe, ndetse na Mamelodi Sundowns bageze muri finale bavuga ati dufise amahigwe. Meri kindi kintu nabonye ino migwi y'abarabiri gukoresha ubwenge burenze kanyamupira, hari kuko nakurikiranye match zabo zibiri bakinye na Al Hilal Omdurman ya ba Musauza, barakure kugwa kino umupira boka gucungira ko ma counter attack. Hari ukungane bafise stade yabo iba boostinga kugeza no ku munota wa nyuma handi bakubwira ngo ntabwo tuza kuba ducika intege.
bamwe mu bashiraho ama odds ya manota novuga ngo aba bookmakers nabonye banahaye Al Ahly avantage zikomeye inota rimwe n'ibice 87 Mamelody Sundowns bayiha amanota n'ibice 50 kivuze ngo bobo babona ko umugwi witwa Al Ahly wamaze kugira iki wamaze kwikarifya ariko nkavuga ngo nimba Al Ahly yokoreshaho mu advantage bakaba bafise defense nziza bakaza kuba bafise discipline imeze neza mu kibuga bakaba bafise Ari Marauri yagarutse avuye mu mvune kugira ngo aranforce mu busatirizi Mamelody Sundowns nabo bakaza kugerageza gukina bya bintu bijanye n'amapossession mu bintu bijanye no gukreya ama chance aciye kuri Temba Zwane n'ibindi bitandukanye umugwi witwa Al Ahly biraza kuba bigusaba gukomeza defense gusa kugira ngo werimine umugwi witwa Mamelody mugabo Mamelody niba bavuga ngo tugire twatake tutagiriye kuri Temba Zwane twatake duhereye inyuma atavye ama possession tugiye kurondera ndabona Al Ahly kocika rero ivyo abandi batari kubona jewe nivyo mbona runo rukino home advantage siyo mbona yuko yoba nkuru amahigwe ndayaha Mamelody kurusha uko noyaha umugwi witwa Al Ahly ndabisubiyemo nta musasanguzi n'umwe ari guha amahigwe umugwi witwa Mamelody jewe mpaya amahigwe Mamelody bivanye na creativity bafise hagati mu kibuga defense yabo iri solide ingene umumenyereza yerekanye ko ashobora kurusha novuga ngo kujera urukino umumenyereza wa Al Ahly sawa reka tubirindire ku munsi wa mbere urabahizi ati amahigwe ndabona kuri Mamelody Sundowns muga ku bwanje mbona ko ino match itaranatangura isa 12 equipe ya Al Ahly nako equipe ya Mamelody Sundowns iraza kuba yiruha gomora igitsino kimwe equipe ya Al Ahly yatanguranye ubwo amahigwe menshi genda ya equipe ya Al Ahly ni match iza kubagora iza kugora impande zose mugabo iza kurangira bano banyagiputa amahigwe ku bwanje ni menshi ko bashika mu gihugu nako muri final yizi nkino za CAF Champions League Pyramids irakira equipe ya Orlando Pirates nanye ko varia muri South Africa bon ni Pyramids umwe mu migwi novuga ngo mu gihugu ca Egypt umeze neza ariko bakaba baza kwakira kandi mu kwitwa Orlando Pirates nawo akaba ari umwe mu migwi nyene umeze neza South Africa n'urukino ruvuga ngo rutegekanijwe mu masaha yo mwijoro mu rukino rwa mbere Johannesburg bashoboye kuba bava ubusa ku bundi mu gihe equipe ishobora kurengana hano izocihura niyerenganya hagati ya Al Ahly ndetse n'umugwi wa Mamelody Sundowns mu rukino rwa finali ariko tukagaruka ku kintu kijanye na format actuel mbega we Pyramids mu gihugu ca Egypt urinde umugwi witwa Pyramids n'umugwi ukinamwo Fiston Mayele Karara ino Pyramids nabonye ni equipe ivugwa uko abantu batari bakwiye kuyivuga situ nkibimenyesha makuru bitandukanye n'amaradiyo mu gihugu ca Egypt marigre nubwo icarabu ndumwe mu bantu bomva ngirosha kuvuga amajambo ijana nkumva mwabiri gusa n'ururimi nabonye rongora me ari gihe ushobora guhindura kumva ivyo bariko baravuga bariko bambika ishusho umugwi witwa Pyramids udafise kugira ngo umugwi witwa Orlando Pirates ucika intege meje soko ndabibona Pyramids hagati ya Mamelody Al Ahly ukongeramwo nyene Pyramids ndetse na Orlando niwo mugwi ucitse intege canke niwo mugwi urusha niwo mugwi ufise performance mbi wageze muri kino kibanza ndaza kubangaruka ku tuntu tumwe twatumye bisanga muri kino kibanza reka tugende mu nkino zine novuga ngo umugwi Pyramids wahuye n'ibibazo bikomeye kuko watsinzwe inshuro zibiri utsinda inshuro watsinzwe inshuro zibiri unganya inshuro zibiri kivuze ngo n'imiburiburi ugiye kuraba mu manota 12 mu nkino zine ziheruka bari biteze ko bazoronka bafise amanota agera kuri abiri batakaje amanota agera ku 10 aho ni amanota 12 mu nkino zine bari bakwiye kuba bakorera tukagenda
umugwi witwa Pyramids usanzwe ufise akandi gahigo rero gatandukanye n'icitwa forme actuelle. Ugiye kurondera ibiharuro vy'uno mugwi usanga ari umugwi umaze match 20 muri match 26 baheruka gukinira toute competition confondi iwabo, match zigera kuri 23 zose barazitsinze. Ikaba ari ekipe ya kabiri ku mugabane wa Afrika muri kano kanya ikoresha stade yabo neza. Aha rero Orlando Pirates muhagabire nimba ekipe yokina inkino 26 kuri stade yabo toute competition confondi CAF Champions League ugashira ko na championnat tuzi igoye cyane yo mu gihugu ca Egypt Premier League, ivyo bintu bibiri ukabiteranya ukongera ko n'igikombe cha Egypt akaba ari amashampiyona 3 bariko barakina toute competition confondi mu match 26. Ekipe yitwa Pyramids ikaba yarashobora gutsinda mu inkino 23, utavuga ngo yaratsinze 15 izindi razinganya muri 26, ikaba yarashobora gutsindamwo inkino zigera kuri 23. Ni ekipe ikoresha stade yabo neza mu buryo bwiza, utavuga ngo kano ka home advantage bobo baratrasa baca umusaru ko kintu kijanye na stade yabo. Basanzwe bafise ibanga rikomeye nabonye ibimenyesha makuru vyose bikomeye za Saba Sport n'ahandi za South Africa. Umwataka bari kurota, umwataka bumva yuko yoza gukomeza imigwi mu gihugu ca South Africa, kuko Mamelody yamwiyumviye ko apare ya Mamelody yamwiyumviye ko musanzwe muzika ari umwirabure. Orlando Pirates nabo murazi yuko ari bamwe mu bantu bakunda abirabure, baramwiyumviye ko ariko umugwa Dr Kaiza mu gisagara ca Kaizeri South Africa wifuza cyane umugabo yitwa Fisto Karara Mayere w'umukongomani yaciye mu mugwi wa Young Africans. Ni Fisto muri kano kanya avuga ngo Kaiza ntabwo turi guhuza ibiharuro, ahubwo ari entere ziri kuza mu bamagarariye zivuye mu mugwi witwa Al Nassr ukinamwo Cristiano Ronaldo. Aha rero bikakwereka neza ko nimba dufise umukinyi ku mugabane wa Afrika atigeze akina ku mugabane wa Burayi canke atigeze akina Amerika, atigeze akina no muri Asia, agomba kuva muri Afrika yarakinye Tanzania NBC Premier League, akaba ari muri Egypt Premier League. Umugwi tware na Serukinamwo Cristiano Ronaldo, Sadio Mane n'abandi batandukanye harimo na John Durham uvuye muri Aston Villa, bakaba bari kora mwiyumviye n'umukinyi kuri uno munsi asa n'uri kararenga urwego rwa CAF Champions League, atanguye kwiyumvirwa n'imigwi y'ahandi mu bindi bihugu ikomakomeye. Uno mwataka rero ashobora kubera novuga ngo ashobora kubera intambanyi umugwi witwa Orlando Pirates batamuravye neza. Turabandanye entraîneur wabo azwi ku izina rya Krusanov Julice yatweretse ko ari umwe mu bagabo azi gukoresha ikibuga ciwe neza, mugabo akunda nawe gukora ibintu bituma abafana batamwiyumvamwo bataniyumvamwo abakinyi biwe ku ma match akomakomeye. Twarabibonye bakina kuri match Al Ahly, twarabibonye bakina kuri match ya Cleopatra, twaranabibonye mu rukino rwa mbere akora remplacement atarakenewe, aho yanagize discussion zitari nziza canke yanavuganye n'abahagarikizi mu buryo butari bwo, akongera rimwe na rimwe ugasanga ariko aricanga ku bakinyi biwe. Ibi rero bigatuma mentally canke winning spirit ku bakinyi biwe ndetse n'ivyo abafana bari gukora kugira ngo baboostinge umugwi witwa Pyramids bitaba full package canke batabitanga uko bari bavyumvamwo mu mitima. Uno mugwi witwa Pyramids bagahura n'ibibazo bitandukanye. Turacagenda wagenda gato kuri Orlando Pirates. Orlando Pirates umbajije umugwi wifitiye confiance, ukambaza umugwi ukina ibintu bimeze neza nko mu match 9 n'umugwi utigeze utsindwa na rimwe,
aho kongera yuko ino migwi isanzwe ikomoka mu majyaruguru yo ku mugabane wa Afrika muri Maghreb le pays septentrional bagiye bayibabaza bagiye bayitsinda ufashe umugwi uvuye mu gihugu ca Algeria MC Alger urawutsinze ufashe CR Belouizdad yo muri CR Belouizdad yo muri Algeria nyene urayitsinze unafashe umugwi witwa Al Ahly nawo nyene urawutsinze batsinze Al Ahly batsinze MC Alger banatsinda CR Belouizdad kubganje mbona ko umugwi witwa Orlando Pirates ukomeye ikindi naco ni strategy bakoresha umumenyereza witwa Jose Oliveira twabonye numwe mu bamenyereza ashobora kubaka tactique ziwe akongera kanikingira uravye muri axe muri defense ukaraba ama contre attaque rapide afise donc yigisha abakinyi biwe ukaraba ningene aheruka gutsinda match zigera kuri zine muri zitandatu aheruka gukina hanze mu nkino za CAF Champions League urabona yuko abafise amahigwe match rero ni ya mbere Pyramids nuno mugwi witwa Orlando Pirates bari bahuye mugabo twabonye Pirates bahushije uburyo bwishi kivuze ngo hamwe uko Pirates bari bameze Johannesburg South Africa boza mwubwo buryo bakaza banakosoye utuntu tumwe twabagoye umumenyereza azwi ku izina rya Joranoslav baraza kuba bamutsindira mu gihugu cande mu gihugu ca Egypt Orlando rero nibaza ko Edi n'abantu bibukwa cyane hano ku mugabane wa Afrika siriti byo bakoze muri finale ya Ligue des Champions mu 1995 ukongera ko defete yabo bagize 2013 mu gihe Pyramids hamwe bogera ku rukino rwa nyuma ryo bari rya mbere mu mateka mugabo ukibuka yuko 95 na 2013 umugwi witwa Orlando Pirates wari wakoze amateka. Yes, nuko nizo match zihari zibiri mwumva ko ziza kuba zikaza gatimigwi ibiri yo mu gihugu ca Egiputa ndetse no mugwi n'imigwi ibiri yo mu gihugu ca South Africa ni CAF Champions League demi-finale imwe ni saha 12 Al Ahly barakira Mamelodi Sundowns saha 3 z'ijoro naho umugwi wa Pyramids bakire equipe ya Orlando Pirates nuko project bazarategwa ama champion abakomeye wenzo shikana imigwi ibiri muri demi-finale muri South Africa ubugeze ku rundi rugero ese nabikubwiye je nozi yuko turiko turategura ikiganiro Pyramids na Orlando ni sahazi nozi yuko misi yose turiko turategura ikiganiro nama ngusaba ngufukamira tuvuge champion Afrique du Sud uravyibuka ni champion kabisiri ku gwego iryoshe nuko bimeze ngaho muri amakuru wayamenye amakuru wayamenye afandera aja muri aka kanya tuvugana ari mu gisagara ca Dubai ni ari ati ubutumwa bwanyu basore banje nabwumvise ati ntimugire ikibazo tuba turi kumwe turamutse rero afandera aja ndetse na Abimu Company ni CEO wa Abimu Company hariko haraza n'icitwa Raja Academy Raja Academy Abimu Company n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye Raja rero muri kano kanya akaba ari ya Dubai tunamuramutse cyane ndamutse Abbas umukunzi wiwe abantu bose muze afande Raja reka tugende tubaramutse avuga ati basore bande turi kumwe gahunda zose ndacazibuka ntimugire ikibazo nuko ibintu bimeze ngaha ku mugabane wa Afrika gahunda rero nta kundi kumurindira undi musaza mbona nkwiye no kuramutsa buri munsi ni umuvandimwe yitwa Espoir muri ABG Burundi tuba turi kumwe buri munsi ibintu biba ari sawa cyane tumuramutse umwana dukurikirana buri munsi Imana imuhezagire nuko rero imbere ko twinjira ku mugabane wa Buraya na special El Clasico tubibutse ko turi kumwe n'abafatanyabikorwa bacu nka Tanganyika Lace Group Company bagufitiye amavuta meza yo kwisiga ku mubiri nka Smart Lotion na Smart Life Glycerine baragufitiye n'amavuta avura ingwara zo ku mubiri bita Smart Lotion Moringa arashaka kuvura ingwara zitandukanye nk'amahere urubandu mu maso muri make akora cyo kimwe nako muri make akora nk'umuti
kakuvura amahere, inkovu zatewe n'amahere, urubandu go ku mubiri, ingwara zo kurukuba zitandukanye. Akabigira rero k'amavuta nuko mu gihe uguze isabuni bita Smart Moringa Soap, naho nyene isabuni yo koga mugabo ivura izi ngwara zitandukanye nk'urubandu, amahere mu maso, ibisekera ku bana, ibihushi bimwe biturika mu mutwe, amafrotema, amaribora jyana ndetse na mikozi. Isabuni yiguze ukaca wisiga n'amavuta ya Smart Lotion Moringa, ufise ingwara ku mubiri unyaruka gukira vyihuse. Kandi n'abana bafise inkovu mu maso zatewe n'amaherehere bagwaye mu maso, wisiga ayo mavuta bita Smart Lotion Moringa akaca zifuta zose zikagenda. Umugore rero isabuni bita Smart Lotion na Smart Moringa Soap ndetse n'aya mavuta bita Smart Lotion Moringa abakiza ingwara zo kurukuba. Kandi bagufitiye na Smart Hair Glow n'amavuta agira neza umushatsi, ubwoko bwose bw'umushatsi, yaba ugumaraye yisize ama produit cyangwa se imishatsi y'amanatirere, aravura imba zo mu mutwe, aratuma umushatsi woroha, aratuma umushatsi udacikagurika. Mu gihe nubwo akabijya kuri amavuta mu mutwe, mu gihe akabijya rero ni kuri bamwe bafise ubuhanza bwatewe no kwimvira canke stress canke kwikorera ibintu, mu gihe utareze imyaka 35 kumanuka umushatsi urasubira ukamera wose. Nukuvuga ko usiga hajya hatari umushatsi mu gihe uvuye muri douche ukabura hejeje. N'aya mavuta ya Smart Hair Glow n'amavuta navuga ngo meza, nako yes n'amavuta ni meza mu mutwe n'umushatsi ushobora kwisiga. Ubakeneye ubasanga aho bakorera ni mu Carama ya kabiri Avenue Muka nimero 59 imbere y'ishure Eterac, cyangwa se ukabakora kuri 79 majana 382 majana 516 ni nako 79 majana 382 aperi sanzwe canke se WhatsApp, ibintu bikaza kuba bigera neza ukaronka izo produit ibintu bitakuvunye, canke ukabarondera kuri 69 majana 79 majana 751 ibintu bikagenda neza cyane gose. Ni Smart Lotion nako ni Tanganyika Lex Group Company, ibintu biba bimeze neza cyane gose. Mukanya isaha 6 zizaza kuba zuzuye tubabwire